Kuri uwimana Hoje Family Microfinance umuryango niho yahimbaza imyaka 10 imaze ikorera ku gataka ku Burundi. Muri ico kiringo cose ivyo yashitse ko gishimira sibike nkuko bishikirizwa na Primitive umugira neza ayirongoye. Imana yabanye natwe twashoboye gutambuka iyo myaka yose. Uyu munsi twaba turi bazima, turi ku kivi, dushigikira abanywanyi barenga 50,000, dukoresha abakozi barenga 100, twarashizeho ubuzi burenga 150. Ivyo ntitwabikoze twenyene, twarakoranye n'abandi badushigikiye mu buryo butandukanye, mu by'ubumenyi, mu buryo bw'uburyo nyene bw'amafaranga. Ngira ngo murazi ko nk'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana turatanga ingurane. Mu byo twakoze muri iyi myaka 10 iheze, twarashoboye gushika abantu, kuduza abantu tubashikana ku rugezo runaka. Nukuvuga bimwe mu ma objectif twari dufise shanyihangiro nuko abo dukorana cyane cyane nababwiye barya bari mu gihugu hagati ba mikoro make bari ku kivi ko bashobora kujana abana babo ku mashuri. Ivyo barabikoze, kandi ko bashobora kuhinyanyura ivyo bakora kugira ngo baronke amasoko. Ndavuga ibijanye n'ama transformation alimentaire. Ivyo ni indoto bariko bakoreramwo uyu munsi. Benshi barashoboye gufungurira abana babo neza batabishobora, barashoboye kubambika neza, barashoboye guhindura aho baba, barubaka inzu, abandi barungura business zabo, baraduza umutahe. Ivyo ndibaza twarabishitseko. Mu migambi ya kazoza bafise ihangiro ryo guteza imbere uburimyi no kujana n'ubuhinga bwa none batibagiye ubwishingizi nkuko abandanya bisigura. Imbere nuko hamwe na technology twababwiye bwa buhinga bwacu hoje kashe hose tuzoshobora gukwirakwiza ama produit mashasha. Uburimyi nkuko buri mwihangiro y'icivugo c'umukuru w'igihugu canke ry'igihugu cacu, kugira ngo dutere imbere tube igihugu gikomeye muri 2060. Ivyo natwe turabikorera ko nk'amashira hamwe ari abacteur ariko akorera muri acteur économique. Nukuvuga ko ubuhinga bwa macro insurance tuzobukomeza cyane. Twarababwiye ko turiko turabugerageza mu ntara ya Kirundo kugira ngo umunywanyi twahaye uburyo bwo gutera imbere ntaza arasubira inyuma kubera yagwaye. Kenshi iyo udafise ingene ukingira amagara yawe ngo ukingire n'ubutunzi bwawe, iyo ugwaye umutahura gwara ugasanga wama usubira inyuma. Aho rero tuzobikwirakiza mu gihugu hose bitworoheye kubera bwa buhinga twababwiye. Abanywanyi bacu bazodishikira ku giciro giciriritse kugira ngo ayo ma produit abashigikira abakomeza dushobore kubashikana mu iterambere rirama. Turifuza kubashikana ku ndoto zabo. Bamwe mu bo tumaze gukorana barashaka kuja mu gisata cyo guhinyanyura ivyo bimbura canke ivyo bakora, imwe vyita transformation y'ama produit, kugira ngo bashobore kuronka isoko hanze binjize amadevise mu gihugu. Ivyo tuzovyitwararika cyane tuzokwitwararika ko ubudandazo rwabo rukorwa mu buryo buri professionnel, ubudandazwa rukora muri honnêteté. Amavaleur tuzobana tuyenkirika mu banywanyi bacu kugira ngo ubudandazo rwabo ruze rurame. Urashobora kugira indoto nziza, urashobora kuzikora, mugabo udateguye kuzishikana muri kazoza ngo utegure inzira neza ntibikunda. Ivyo rero tuzobana nabo, tuzobana tubagira inama ko ubudandazwa rukozwe mu buryo buri professionnel ari bwo budandazwa rurama. Tuzobahimiriza kandi gukorera mu bumwe nkuko twahora tubahimiriza. Babandanye bamenye ko umoja nguvu zetu, l'union fait la force. Ishiga rimwe ntiryarika, tugiye hamwe birashoboka. Ico kivugo tuzogikomeza kandi tugikorere ko turizera ko bazorama bakaramiriza, umunezero wabo ukaba umunezero wacu. Umwe mu bakozi b'iyo microfinance arashima yongera avuga bimwe mu byo bakora nabo bakorana. Dufise vision ivuga ngo duteza imbere umwene gihugu ari ku kivi tukamushikana mu iterambere rirama, duherena cyane mu muryango wo nkingi y'iterambere. Ntitwasize imbere umuryango, nukuvuga ko muri microfinance umuryango turugurura amakonte yo kubika no kubikura ariyo bisita courant, tugurura konte y'abana. Turafise amakonte yanziganiriza y'abana kugira ngo nibagera gushika muri université bazobe batiganyira kuri Minerval ko biragoye.
tugura konte y'ukuziganya twita konte depo atermiri remunere, tugura amakonte atandukanye kugira ngo bikunde guhera ku mwana gushaka umutama cyangwa umutamakazi wese yiyumve. Muri microfinance umuryango turakorana n'abadandaji, turakorana n'abantu bahembwa, turakorana n'abarimyi batandukanye. Turasanga umwenegihugu ari ku kivina cyane ari kure gose y'igisagara kugira ngo tubanze tumwigishe kugira ashike kwiterambere rirama. Duhereye mu muryango nyine w'inkingi y'iterambere turitanga gose. Ivyo kugira tubishike ko rero tubanza kwiyambura amakaprice, tubanza kwiyambura vya bindi vyose tukaja muri vision yacu. Ku ruhande rw'abanyamitahe nabo nyene n'umunezero. Ubu yabaserukiye anatera kama bandi gukomeza gushiramwe imitahe ngo bashike kure cyane hashoboka. Turakenguruka ibikorwa byose, turakenguruka kandi ubwira n'ubwitonzi abakozi ba Hoje Family umuryango bakoresha, ukungene bafata neza abakiriya, ukungene bumviriza abakiriya, n'ukungene babafasha mu kubaherekeza mu migambi yabo ya misi yose. Rero tumenyeshe abarongozi umuryango Hoje Family microfinance Hoje Family umuryango yuko tunejerejwe cyane n'ibikorwa murangura ku munsi kandi tunejereje cyane n'intambwe mugezeko. Nagoma rero nsabe bagenzi bacu abanyamitahe yuko mwogerageza mukikubita gashi mugaherekeza Hoje Family mbere tukongereza ingufu nyinshi usubire twatanguje kugira izindi kugira ngo n'umuryango wacu Hoje Family uzotera intambwe nkuru cyane ishike kwihangiro twihaye kandi cyane cyane ushobora gufasha abantu benshi mu bisata byinshi by'igihugu. Hoje Family microfinance umuryango isanzwe ari imwe mu ma microfinance 56 agize urunani rw'ama microfinance bita RIM mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Marie Louise Kamikazi arurongoye asaba Hoje Family microfinance kubandanya bateza imbere uburimyi. Tubasabe rero yuko ubwoko bw'ingurane z'uburimyi kanatsinda abarundi b'abarimyi ni benshi cyane mu bushimike ko mwaratanguye ni vyiza ariko mushimangire igitigiri c'ingurane z'uburimyi congerekane, ubuhinga bwo gutanga ingurane z'uburimyi zongerekane, hanyuma mugwize n'abantu bafasha abarimyi kumenya ico iyo ngurane basavye ico bayikoza, bongere bamenye n'ingene yishugwa. Twabonye ko hari abaserukiye intwaro muradushikiririza ubu butumwa. Amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ntaho yoshika tudakoranye n'intwaro, kanatsinda ni mwebwe mubegereye kuturusha. Mumenye yuko ingurane yose dutanze ntigwiza ubutunzi ku mukiriya wacu gusa, iragwiza n'ubutunzi mu ikomine, muri province hajya muri. Kugira rero ubutunzi buzogwire buciye mu makori, muradufasha ingurane twatanze muturabire zishugwe, muradufasha ingurane twatanze mutera akajisho murabe ntibazikatishe ngo zije gukora ikindi. Aho twoba duhomvye kandi tugahombera rimwe, na ya ntara yanyu itazoronka umwimbu ntironke inyungu, bwa butunzi ugataha mu kirere ntibutahe mu ntwaro iwanyu. Tubasabe dushimitse rero mutube hafi. Turafise natwe ivyo dusabwa, sinogena ntabivuze, kenshi badusaba ngo tugabanye inyungu ku madeni dutanga. Ivyo natwe n'umwitwarariko. Uwatanguje iyo microfinance asanzwe yamuka mu gihugu ca Norvège arashimishwa naho Hoje Family microfinance umuryango igeze. Arne Silta amenyesha ko intumbero yiwe ari ukubona abarundi baratsinze ubukene. Turashimishwa cyane naho bigeze. Ivyari intambamyi mu ntango twarabitoreye inyishu. Ubu turiko turagira kure, turi microfinance nini. Dushaka kongereza ubushobozi buri ku myanya cyane abahurikiye muri iyi microfinance imbere yuko tuja mu bandi bo hanze yayo. Twaje ngaha kubera tubakunda, kubera urukundo dufitaniye. Dushaka kubahugura mu bijanye n'iterambere, tubaduze muve mu bukene gushika mu butsinzi. Gushika ubu
Hoje Family Microfinance umuryango ikaba imaze kugera mu ntara 9 z'Uburundi.